Bimwe muri ivyo turiko turavuga nkangaha muca mubona ngiyi n'ijanye na taxe net budget programme CA yani contrôle d'axe aho mubona yuko murabona ko ari inzu iri ku manivo atandukanye n'ibi n'ibijanye na vyamba kuri 18 metres no kuva metero 18 hafi 19 tuduga hejuru ibi navyo murabona yuko bagiye n'ibice bine naho metero ndwi n'ibice bitandatu tukagenda tumanuka gushika hariya muri kave kuko turafite vya vyumba vyo hasi twita kave hanyuma tugerageje kuraba ngaha niho duca tubona rero ibitandukanye aho muriko muraraba turabonamwo nk'ama tumubona ngaha no kuvuga si ibijanye no kurasa tuvuze rero interconnection uca twumva n'ibindi bintu ngaha tutariko turavuga bijanye ni hari bizoba ku buryo ngurukana muyaga niko novuga bijya twita la byo bwa remote sensing no kuvuga bihanahana makuru nka kujya kwande kwa nko ku telefone umuntu ariko hari n'ibindi bisaba yuko ubwo rukurikirane rw'amakuru rugenda guca muri ya migozi twita makable ari naco gituma mubona kuko mwabibonye no ngaho hari amakable burya rero abahinga bacu barazi bati iyi kabli izosoza amakuru y'ubwoko bububa mbega ni uburyo bwo kwarenta cyane ni uburyo bwo kujana isanamu cyane ni uburyo bwo kujana amajwi kugira ngo mwumve neza yuko iyi chantier kenshi iyo turiko turayumva bayivuga ku radio tubaza ko ari yanzu isanzwe nagira ndabamenyeshe ko turi ku chantier idasanzwe ku gihugu cy'u Burundi chantier y'inyubakwa y'amakoraniro hamwe y'amanama ku rugero mpuzamakungu ati twita salle de conférence internationale iri hano mu Irohero mu gisagara ca Bujumbura akaba rero ari inyubako idasanzwe turavye ingero zindi nyubako twadusanzwe dufise hano mu gihugu akaba ari inyubakwa nini cyane ishobora kwakira ihwaniro ry'abantu bicubahiro batandukanye akabishobora kwakira abantu bangana 1,200 aho rero mugaca mwumva neza yuko uko mwabibonye ni inyubako idasanzwe yitunganije ku ngero zitandukanye tutibagiye na bya bice byo mu kuzimu twita amakave rero iyi nyubakwa turavye igihagararo cayo n'ijunja ryayo kandi naco dukeneye ko izoba icitegererezo mu gihugu ni nyubakwa ifise indinganizo zitandukanye bisaba kwitondegwa kugira ngo koko igira ico gihagararo gihesha izina Uburundi mu makungu aho rero novuga yuko mwagerageje kuraba aho twaboneye hamwe yuko ibikorwa nyezina by'inyubako bimwe twita gros œuvre byaraheze inyubako irahagaze iri muri ca gice ca nyuma cyo guheraheza twita finissage aho rero novuga neza yuko murabona ko ikigo kijejwe ivyo gutunganya ibisagara uburaro n'inyubako mu Burundi obuha kiri ku kivi mwabonye kandi muri ko munabibona hariya inyuma yacu yuko muri ntumbero yo guheraheza ivyo bikorwa abakozi bacu bari ku kivi bariko baraheraheza igice kijanye no gusikura mu buryo bwo gushirako amarangi ku ruhande rw'inyuma mwabonye yuko baramaze gushirako amakusha atandukanye ubu rero bariko baragenda bazunguruka inyubakwa bashirako ya marange yo guheraheza mwabonye ko hamwe na hamwe bariko barakura kwibikwa byerekana neza yuko guheraheza ico gikorwa kijanye n'amarangi mu minsi kizoba kirangiye hanyuma mugerageje mukaraba ngaha bijya no hino aho twaciye murabona neza ko gusikura mbega novuga mu rugo hamwe twita cour intérieur y'iyi nzu murabona neza ko iriko iraringanizwa kubera yuko ibintu byose bitwara umwanya nkuko nagenda bivuga
ndavuga ko hari ibintu umuntu adashobora kwihutisha. Utihutisha nk'ivyo bintu umuntu atokwihutisha niki ibi byo gutera ubwatsi, gutera amashurwe, ishurwe riduga kuri wa murindi nyene Imana yariha. Ni naco gituma ivyo bintu tudashobora kwihutisha, twabishize imbere mu byo duheraheze. Murabona neza yuko jardin irakozwe, amashurwe ariko arakura, ivyatsi amagazo ariko arakura, ndetse n'izindi ndinganizo zija mu buryo bwo gutuma ahantu habegwa, kugira ngo niyo twanyarutsa turangije ibi dushobora kwihutisha uko dushaka, ivyo bindi tudashobora kwihutisha nibize bitubere intambara. Reka rero noneho imbere yo kwinjira indani mu nzu ntangure mvuga ibi bijanye na clôture cyangwa uruzitiro. Murabona yuko uruzitiro amarangi arasize na za ndinganizo haba muri rwa rwinjiriro waba abantu abicubahiro bari ku rugero rwo hagati na hagati. Murabona ko aya marembo abiri amaze guhera kandi asize, ndetse n'ariya amarembo yaba abacubahiro bikirenga twita VVIP hepfo naho nyene murabona neza ko hakoze harasize. Indinganizo isigaye n'indinganizo yo guheraheza gushirako amatara hamwe hamwe aho bikenewe. Tugiye rero indani mu nyubakwa mwashoboye kubona neza yuko hari indinganizo zitandukanye ziriko zirashigwaho, na cyane cyane akazi kadasanzwe abantu byo kuri barabira inzu inyuma. Uriko raraba umengo nta kiriko kirakogwa, ariko muriko muraraba mwabonye ko abantu bari ku kivi, na cyane cyane mvuge indinganizo imwe isanzwe yo dufasha gutegera, mvuge ibintu bijanye no gucunga umutekano w'abantu bicubahiro, abanyecubahiro bazoba bari muri iyi ngoro y'amakoraniro yacu hano. Njane cyane mvuge umutekano mu buryo bubiri. Ntangure mvuge umutekano ubwawo kujya tuwumva, kuraba ko atabagizi ba nabi bashobora kuza guhungabanya umutekano w'abari ngaha. Naho tuca tuvuga ibintu bijanye n'ibizuma bimurika twita amakamera kugira ngo bicunge ahantu bashobora guca. Ndanavuga nabijya bindi bintu twita appareil d'interception physique, nukuvuga bishobora gutuma hinjira imodoka canke umuntu arekuriwe kwinjira. Ivyo navyo twavuga nka bijya ama system y'amaturunike, murayazi ahatandukanye turayabona nahatagwiriye hano muri kino gihugu cyacu, ariko iyi nyubako ikabihamagariwe kuzoba ifise izo ndinganizo. Hambavu y'ivyo novuga nk'ibi bintu bijanye rero n'umutekano mu buryo novuga bwo gukinga impanuka. Iyi nzu cyangwa iyi nyubakwa izoba ifise indinganizo zishobora gutuma dushobora gukinga ibiza bitandukanye, cyane cyane nk'umuriro. Mwabonye neza ko ama ekipe yacu abakozi bari ku kivi kugira ngo batangure gushiraho za nsinga, na cyane cyane zizosoza amakuru ajanye n'ahantu hashobora kwaduka umuriro. Mwabonye ko twamaze kugira dufise indinganizo zerekana hazoshobora kubona ahantu hose hagiye kwaduka umuriro, haba mu buryo bw'ubushuhe canke bifatiye ku hantu hamaze kugaragara umwotsi canke ahandi hantu hamaze kuboneka umucano. Ivyo byose bikaba ari ibintu kimwe cyose kigira indinganizo izosoza ayo makuru kugira ngo yajane muri centrale canke hahantu hazoba ihuriro ry'ayo makuru yose, kugira ngo ingingo zikenewe zifatwe, haba ku buryo bukorwa n'abana b'abantu canke mu buryo bukorwa mu buryo nyabwonko biciye kuri bya byuma aribyo twita automatisme. Rero murabuca mubyumva yuko iyo migozi yose izotwara ayo makuru ni migozi myinshi, ku buryo kimwe cyose gisaba kwiyumvirwaho. Ari naco gituma mwabonye ko ama ekipe yamaze gutangura gushika kugira ngo ashireho iyo migozi isoza ayo makuru. Ico rero kikaba rero kubijanye naho tugejeje ibikorwa cyo bikintu cya mbere cyo kwishimira, kuko ivyo biri mu bikorwa biza mu buryo bwo gusoze. Ariko nibutse yuko abashobora kubibona kugira ngo ijya migozi tuyizane haba habayeho ivyigwa. Ivyo vyigwa rero biriko biraba, abantu babirabisha amaso barengana ntibashobora kubibona. Rero ivyo vyigwa bikaba tugashobora gushiraho uburebure bw'iyo migozi, ubwoko bwayo. Noneho murabona ko imwe itanguye, imwe iri ngaho yamaze no gutangura kuba install nko mwabibonye. Hari n'indi migozi rero isoza amashanyarazi, nayo mwabonye ko nka yose ahanini iriko irashigwa. Rero muri iyo ntumbero noca ngenda nkavuga ibi bijanye n'ingene abantu bazokwiyunguruza, kuko nababwiye ko iyi nzu inyubako itunganije
ku ngero zitandukanye mbega novuga abamwe twita amanivo hariho nk'icyo twita ascenseur ni kiya cyuma kiduza abantu mwabonye ko ni ascenseur ari nini cyane mwabonye burya bubiko bwayo twita cage d'ascenseur mwabonye ko ari nini cyane hajya mwabonye yuko ikinogo cyayo kirahari hasigaye ascenseur ibindi ni ndinganizo zishigwaho imaze gushika acanda babwira neza yuko ikindi kintu gikenewe ni kijanye na sonorisation cyangwa ibijanye no kuringaniza neza amajwi kubera ijyanzo kuko mwayibonye iri kuri rujya rugero ikajamwe zose ndababariye indani womenga harafunganye ku buryo bikenerwa neza ko isahirizwa cyangwa ikunganirwa n'ivyuma bitanga umuyaga kuri uru rugero rero wabonye ko hakenerwa climatisation atari zisanzwe nicyo twita climatisation centralisée nayo rero aha muri Afrika novuga neza ko twisanga haki ariko turakeneye yuko Burundi bufata iyo sanamu nyene bugahagarara muri urwo rugero kugira ngo tuje muri yambono ya nyene icubahiro yuko duhagarara neza ku buryo ku mwaka wa 2040 tuzoba turi igihugu cifashe mwaka wa 2060 tukazoba turi igihugu giteye imbere ivyo rero ntituzobishika ko tudashobora kwakira abandi ngo tuganirire hano twumva hisigeze rero nkaca mvuga nti ivyo vyuma rero hatezwa kuba indinganizo ituma dushobora gukontorora amajwi abahinga bazodufasha bariko baradufasha turiko turafashanya kugira ngo izo ndinganizo zihabe bari hehe turamaze bari ku kivi niba banafatanya n'ibi bijanye na bwa buhinga bw'umutekano ngenda twita sécurité et contrôle hanyuma ikindi kintu no cyangwa kuri ico rero cindani nuko muri uko gufungana kurasaba izindi ndinganizo zituma habaho akayaga kimwe twita la climatisation narimeje ukivuga la climatisation rero iri mu vyatugoye akaba ari naho kenshi abatazi biriko biraba bafatira mu kugomba kuburizamwo canke kuvuga nabi uyu mugambi ukomeye ku gihugu nashaka mvuge iki kintu kijanye na climatisation ndababwire yuko aho tugiriye ku kivi naje novuga ko ndumutware w'iki kigo natanguye ndiko ndinjira mu kwezi kugira gatatu ariko nagira ndababwire neza yuko tuhashitse twasanze hari izindi ndinganizo zitari ziyumviriwe ko vy'ukuri ariko ari ntahara kugira ngo dushobore gushikana iyi nyubakwa ku rugero igihugu gikeneye nagira ndababwire yuko kugira ngo dushobore gutuma ko ivyo bikoresho bizodufasha gutanga akayaga keza abubahwa bacu bakeneye indani hariho ivyigwa bitegerezwa kuba kuko kugira ngo tubitume ko mbega novuga amasosiyete azoduha ivyo bikoresho yadusavye yuko tuteza kwiyumvirira hamwe kugira ngo dushireho icigwa gituma bategerezwa kumenya nibihe bikoresho bizohaje mwe twita amaperiferique mbega tuzoshira bijya vyuma bitanga umuyaga biri mu bwoko buhe bizoba bingana gute bizoba bifatanijwe na ya makamba canke ya makable angana gute ivyo byose rero byadusavye umwanya kugira ngo dushobore kugira gute guharura ivyigwa rero murumva yuko biriko birakogwa kugira ngo dushobore guca dushiraho ca giharuro nyezina kidufasha gukora commande mugabo kubera yuko byaba ivyo bijanye n'intebe nka kurya mwabonye haje indani byaba ivyo bijanye n'irya ascenseur ari izo ngazi zigendagenda zituma abantu bashobora kuduga bakavasi bakaduga hejuru byaba ivyo bijanye no gutanga akayaga byaba nivyo gufundikira hajya mwabonye uko twababwiye abarundi twobizeza ko nubwo mwabonye hari amazi ntidushobora gufundikira kandi yajya makamba tudahejeje kuyashira ariko byose murumva neza mwabonye ko twatanguye kuyashira ivyo bikoresho rero novuga byose bikoranirijwe hamwe kugira ngo tugerageze gukoresha umwanya muke ivyo bikoresho bitegerezwa kuzira rimwe ni naco kikirindirije gatonye kugira ngo iki cicigwa kigiye guhera nko mu ndwi zibiri vyatevye kizoce kiduha bya biharuro dufatira ko kugira ngo tugire commande ya bya bindi byo gutanga akayaga iki hanze zo zindi commande hanyuma bizire rimwe ico novuga rero ngaho kubijanye n'ibiringo izo commande zimaze kuza bica bikenera umwanya rero kugira ngo bize hari ico tudakontorora nkombore ibibazo bibera mu ibahari nta ushobora kubimenya ariko kugeza ubu two bizeza neza yuko amakuru dufise ubu ntaco tuma umutima uja mu kirere iyi commande ihejeje kuba ibikoresho byacu bica biza ibikoresho navyo nkuko mubizi
mu bwato birashobora gutwara hagati y'ukwezi n'inusu n'amezi 2 byananiranye. Aho rero tukaba twibaza tuti ico kiringo namwe murashobora guca mwumva uko kingana. Hanyuma ico no bizeza nuko ivyo bikoresho bimaze gushika hano, uko murabona yuko ibikorwa by'inyitangizo biriko biraba bimaze gushika, nta gikorwa na kimwe kizodutwara amezi arenga 2 kugira ngo tuvyenstare canke izo ndinganizo zukubishiraho bihere. Rero mwoshobora mugaterateranya namwe mukumva mureko murumva ko ibiringo uko biri kose ico akamoduha abarundi nuko binyuranye n'ivyo benshi bagenda baravuga, rimwe na rimwe bakabivuga batanabizi canke bakabivuga nkana kubera bagomba kuburizamwo iyi mbono y'igihugu cifashe. Nashaka kuvuga yuko icizere dufise kandi namwe kuko mwavyiboneye nuko twumva icokorwa byinshi turiko turabikora, ibitarakorwa turabona kimwe kuva kuri A gushika kuri Z, turabona icokorwa kandi indinganizo zo kugira ngo bikorwe zose nkuko ndabibabwiye turamaze kuzishiraho kugira ngo byose bigende neza. Ariko murabona neza nuko tuticaye muri iyo nteguro nyene mu kurindira, turicaye turi kukive kugira ngo izo ndinganizo atana kimwe cyozifatira kijanye nayo makomande ndababariye nayo atebejwe n'ico ndababwiye kiri mu buryo bwo kwisuganya kugira ngo ivyo abandi batashobore kwiyumvira ko tuvyiyumvire ku buryo tuzanira igihugu ikintu kiri ku rugero rushimishije. Naho rero numva mega nogeza kubijanye n'imyiteguro ihari, ibintu bimeze neza, imbere ni heza, turiko turakora, turabona iyo tuva, turabona aho tugeze, ariko na cyane cyane igikuru turabona iyo tuja kandi turamaze turiko turakora kugira ngo izo ntambuko zose tuzishike kugira ngo dushikirize igihugu iyo nyubakwa iri ku rugero rushimishije nk'uko igihugu cabidutumye. Muravye mwavuze ko ibikorwa nyamukuru byose byakozwe, hasigaye ibikorwa byo gusozera mu buryo bw'ibiharuro no mu stobwa kugeze ku bice bingana. Ico kibazo iyo turiko turavuga ingero inyubakwa cyangwa ibikorwa by'inyubako bigeze ko dufata ibintu byinshi bitandukanye, ariko ibisigaye nabyo bigenda bihindagurika bivanye nk'umbore n'indinganizo twebwe tutoba dufise ko ibiganza nabivuze, ariko turiko turaraba turabona neza ko indinganizo ibivuga bikozwe no bivuga ngira ngo nene bivuga no bivuga ubuce bubiri. Hari indinganizo zijanye mbega tuvuga tuti mbega ibisigaye mubona bitwara uburyo bungana gute, ivyo sizo noza guhagarara mu ngira ngo nibaza ko no vugize ijanye n'ibikorwa. Jewe ndiko ndaraba igice kinini gihagaze kuri izi nyubako hanini gihagaze ubwa mbere nuko umuntu aba yumva ko yisuganyije neza ku buryo bijanye n'ivyigwa. Rero ko ndabona ko ivyigwa byari bisigaye turiko turabiheraheza, ibikorwa je no shobora kuvuga neza ko twoba turi izere zose hejuru ya 80%, turi hejuru ya 80%, ariko hasigaye turashobora kuhataragurika mu gihe atabindi bibazo twogira, turashobora kuhataragurika mu mwanya mutoyi utajanye n'ibintu mvuze, kubera yuko mvuze ngo 80%, benshi bashobora guca bagomba kuraba umwanya twari tumaze kugira ngo tugire izo 80%, ariko biravana n'ibibazo nkumbure vyari bihari, nkumbure hari gihe abantu mu gutanga urusanga bajuragirika. Mugabo tweko tubona ivyo dusigaje gukora, naho tunovuga ko turi ku 80% nibiduga, numva ko ivyo bice 20 bisigaye tuzobigenda ko ku muvumbuko urengeye uwo twagenze ko ivyo bice 80 duhejeje. turatembera inyubako twabonye hari ingazi n'ahantu twabonye hoba haragenewe babantu bagendana ubumuga, mbega hoba hahari canke uwo mugwa w'abantu bamwe murakoze kuri ico kibazo. Nagira ngo ndababwire neza yuko hariho, ndetse twebwe twaniyumvire, ndetse na harya ahantu hazi ko kenshi dukunda gushiramo twatuyira tugenda turi incline canke tumeze tudashinze, tugenda dukitse ku buryo bajya abantu bafise tujya dukinga bashobora kugira ko, ariko two twagize mbere no ku rugero rukomeye. Nababwiye za ngazi ziyunguruza twita ascenseur, nanakeneye no kuza gushiramo twatuvuga ngo nene kugira yicaramwo gusa neza kakamuduza kakamushira kuri etage akeneye. Tumvikana neza yuko inyubako yacu ikozwe mu ndinganizo zidakumira, twe twita inclusivity. Ni muri cyo kibazo nico no vuga ngira ngo nibagiye kuvuga, ariko nakoze kunyibutsa none ikibazo abandi ifashe kuri cyo ngira kuvuga aho mugize mwaje kumugize icyo nane.
ico kiringo ntabanduka coco nagomba iyo mvugo tuyihindure ahubwo mwovuga muti mbega mubona twotanga iciyumviro kimeze gute ubwo je sinkunda guhagarara ku kiringo ntabanduka kuko kenshi obuha iyo bayitumye kenshi turi muri mu ndinganiza ahubwo ituma yuko ahubwo ivyo benshi bibaza aho bibaza ko tuzoshika dukora mu ndinganiza bwo kutanahagera byo gitu ibintu by'ibiringo twebwe tudakunda kubiha umwanya cyane ariko reka nababwiye neza yuko ibizigwa turindiriye bizoduhereza bya biharuro bituma tugira komande ya nyuma ikihanza ziya zindi komande kugira ngo bizire hamwe twababwiye ko ari ibintu bishobora gutwara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu kuko urumva bashavuga ati indwi zitatu nari nkibandanya mvuga nabibukije neza yuko ikigwa cya nyuma vraiment gikomeye kandi twasanze kitari cyariyumviriwe ko kandi ari ntahara arico kiduhereza uburenganzira bwo gukora ya komande nababwira ya nyuma ikihambye yandi makomande kugira ngo ivyo bintu bizire hamwe nababwiye ko gishobora gukogwa kigahera hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu ico kikaba igiharuro cya mbere kandi rikabijambo iyindi ntambo kigira kabiri iyo komande tuyikoze reka dufate neza ko tushe dushirako ikiringo dufate gishobora gushika nko ku ndwi zitatu nyene kugira ngo le commande zigende ziheze gupakirwa hanyuma duce dushirako cya kiringo cyo kuza gishobora kuva hagati y'ukwezi n'inusu n'amezi abiri byatevye ngira ngo muri ko muraharuka muce mwongera mushireko bya bikorwa nababwira twibaza neza ko icoteba ibikoresho bihari gishobora gushirako gushika nk'amezi nk'abiri icoteba nana kimwe cyo ushobora gushika ku mezi abiri nkumva neza yuko twege turasenga kandi mu Burundi twashize imana imbere twibaza neza yuko mugiye muraterateranya namwe murashobora guca mwumva ico giharuro reka twumve ko ari nk'ikintu kiza kutubwira ngo ukwezi amezi abiri amezi ane jino kumva neza yuko twovuga tuti turi mu kwezi kwa kane twovuga neza yuko byoshoboka ko atabibazo tugize bitwitambika imbere nko mu kwezi nko duhereye nko mu mezi ane duhereye ubu byoshoboka kwinyubaka tuba twayakiriye ko gushika mu kwezi ko munani mugabe izindi indinganizo zisava kuri twebwe ariko nabwo tutanze ico giharuro tunashoboka ko n'imbere y'igihe twataragurika ariko ibyo twitambika imbere ku mabahari n'ahandi nk'ikibazo cy'ubutunzi cyo kwaduka mugabe twebwe ivyo dusaba biroye ngaho murumva neza yuko twofatira kuri ivyo biharuro tukavuga tuti ukwezi k'umunani twovuga neza yuko twotangura kwizera neza ko byoshoboka ko iyo nyubakwa iba yashitsweko mu gihe atazindi ndinganizo zitubohera mu kimugongo zohaba izo nazo tukakwizera ko atazizohaba ico kintu nibaza ko twokibangira kubera yuko nabahaye nk'akarorero k'ivyigo usanga batari barafatiyeko hanyuma mbega nitwapakira mbona ibiciro biguma bihindagurika ku rwego mpuzamakungu igiciro c'ibitoro kikaba gitera gihindagurika mukaba muzi ko naco gituma ibindi biciro bicisunga mumva bizogenda gute nibaza neza ko ico kibazo tutogisha abarundi ariko abarundi barazi neza ko bashize ku kivi abo bizeye tubibaza kuzosura tubatumire murazi ko mwebwe twamana ngira ngo tubahebira ariko tumaze kubona nkumbure ko ibikoresho byose byaheze tumuri izo bikorwa byo gusozera ariko ico novuga nuko so buryo buke ariko turavye akarusho n'icizere igihugu gifise dufatiye kuri no nyubakwa y'amakoraniro mpuzamakungu nitwoja mu kuvuga yuko ivyo bizoba ari igiciro kirengeye cyane cyane ko igihugu cyashize ku kivi abantu badaharanira inyungu twebwe dukoresha ya systeme bitangeje dukoresha dutuma igikoresho gikenewe tugakoresha umuntu wese ashobora kudusahiriza natwe nyene tukikoresha tukitanga nta cyakindi cyitwa inyungu canke marge benefice dushirako kwibaza neza rero yuko tuzobahereza ico giharuro tumaze kugira bira kandi
abarundi batwizere nk'uko bama twizera turazi neza ko iyi nyubakwa ntitwovuga ngo ni uburyo bw'umurengera turavye iki gihugu kiyizeye ko mbega tugerageje kuraba inama iyi nyubakwa y'amanama izakira amanama yonyine cyangwa hazabaha inyuma kubera amanama tuba tubona ntabone iminsi yose cyangwa inshuro nyinshi mbega nta kindi gikorwa uzakora usibye kwakira amanama twebwe turakora nk'uko igihugu kirongowe na nyine icyubahiro babidusabye tukayishyira ngaho tukayihereza urugero rutuma igihugu gishobora kugira igihagararo cyangwa gishobora kugira indinganizo kitahora gishika ariko igihugu na nyine icyubahiro nibo bo ngaho bonyine bashobora kuvuga bati turafise urugero rwo hejuru ku buryo dushobora kwakira abubahwa bavuye hanze y'igihugu ku ngero zisa tutahora dushobora gushika ariko murabona ko ari kibanza giteye igomwe nyine icyubahiro canke igihugu muri rusange bavuze bati reka ahantu tuhifashishe mu mirimo yindi canke hajya amakoraniro yandi duhora dukora yoheza igafasha jewe rero nibaza ko nobivuga gutyo kandi igihugu gifise izi ndinganizo nk'izi n'ibintu byinshi cyane nikizokwicara nabamenyesha ko kitazokwicara kuko hari indinganizo canke ama initiative menshi ashobora gukorwa ahamagawe n'igihugu bwayo n'ayandi ashobora gukorwa atandukanye n'aya makorani n'aya mahwaniro yandi igihugu isanzwe kirimo nk'izi mbega nizakomeza mbega niza za EAC ibinyamakoraniro y'ibi bihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ndetse no mu bindi bihugu bitari no muri uwo muryango wagufi ndetse kuri Afurika yose nega n'izi nama z'ubumwe bwa Afurika zirashobora no kuvuga bati ahubwo tuzokwame tugendera hariya je nibaza yuko nitwabikora igihugu abene igihugu bakadukundira tukabitunganya nk'uko turiko turabikora ku buryo bw'ubuhinga twibaza neza yuko ahantu hazo kwigera hicara kubera turetse amanama igihugu cyo nyene gihamagaye ahubwo n'igihugu kirashobora kuronka guhamagarwa n'amakungu aho baduhamagara badusaba kuza kuhakoresha mu ndinganizo z'ayandi manama atandukanye rero iyi nyubakwa ntizobiri hose twibaza neza yuko ahubwo abantu benshi bazohifuza bahabura Après cette visite sur le chantier de cette infrastructure qui va abriter les conférences internationales, comment appréciez-vous le niveau des activités? En guise d'introduction, je voudrais vous dire que nous sommes sur le chantier du projet de construction d'une salle de conférence internationale qui est basée ici à Rohero, dans la ville de Bujumbura, au Burundi. Et comme vous l'avez vu, il s'agit d'un grand chantier qui revêt un caractère vraiment exceptionnel parce que c'est l'une des grandes salles de conférence, en tout cas, pas seulement au Burundi, mais aussi et surtout au niveau sous-régional et régional, mais aussi au niveau du continent. Et donc, ce caractère a fait qu'il y ait beaucoup de dispositions spécifiques propres au grand chantier type. Et là, je voudrais dire qu'à côté de la première partie principale, la grosse œuvre, la structure est en place et nous sommes dans la phase de finalisation, que nous appelons communément phase de finissage, qui inclut pas mal d'aspects. Et vous avez vu notamment qu'il y a énormément de pas franchis dans le sens de l'aménagement extérieur, où nous voyons que le volet qui concerne notamment tout ce qui est aménagement des jardins, parce que là ce sont des aspects qui sont souvent difficiles à accélérer, parce que une fois que vous mettez en place par exemple le gazon, les différents plants, les fleurs par exemple, vous ne pouvez pas hélas accélérer le rythme de croissance, mais toutes ces dispositions là sont en place pour atteindre les autres dispositions que nous pouvons accélérer à notre guise. Et parmi les aspects que nous pouvons accélérer à notre guise figure notamment tout ce qui est dispositif de sécurité et contrôle, lequel je pourrais classer en deux grandes catégories.
La première catégorie, ça concerne la sécurité, le contrôle des accès. Et là, je fais allusion à tout le dispositif de caméras ou de vidéos de surveillance qui nécessite le transfert d'une information à partir des périphériques d'observation, généralement les caméras, jusqu'au dispositif central de commande. Et là, nous pouvons avoir un flux qui va dans le sens de dispositif sans fil, mais nous avons aussi et surtout le dispositif avec fil ou câblage. Et vous avez vu avec moi que nos équipes sont en place pour commencer à pour continuer à mettre en place le câblage qui concerne le dispositif de sécurité et qui s'ajoute à d'autres dispositifs de câblage qui sont en place. Là, je parle notamment du réseau électrique. Et c'est un dispositif qui, comme vous l'avez vu, est relativement compliqué parce que le système de sécurité va avoir notamment des dispositifs de détection contre les mouvements pour contrôler les intrusions. Mais nous avons également le dispositif anti-incendie notamment pour contrer le risque d'incendie. Où nous avons par exemple les détecteurs de fumée, les détecteurs de chaleur, tout ça, qui vont avoir ou collecter ces informations et les envoyer à la centrale via le réseau sans fil ou le réseau câblé que vous avez vu. À côté de ça, nous avons d'autres dispositifs d'interception physique. Là, je fais allusion notamment au système de tourniquet pour contrôler et maîtriser l'entrée ou l'accès à l'intérieur de ce site qui héberge cette salle de conférence. Et à côté de tout ça, nous avons tout le câblage en lien avec le système de climatisation. Parce que comme vous l'avez vu, c'est une enceinte qui est à grande majorité artificielle, où la ventilation devait être assistée par des mécanismes artificiels. Et là, nous avons tenu compte du standing exigé pour ce genre de bâtiment ou de construction. Nous avons opté pour une climatisation en dispositif centralisé. Et la climatisation centralisée, c'est très exigeant en termes de dispositifs à mettre en place. Nous avons un réseau câblé vraiment très dense. Et tout ça, ça fait que avant de mettre en place, par exemple, le plafond, parce qu'il reste manquant, comme vous l'avez dit, il fallait attendre toutes ces étapes pour mettre en place tout le réseau câblé. Et voilà, la population peut vraiment avoir confiance à nos équipes, les équipes de l'Obouha, parce que vous avez vu que tous ces dispositifs sont en train d'être mis en place. Et ce qui a freiné principalement l'allure de travail, c'est que depuis que nous avons été engagés sur ce terrain, il va faire bientôt 3 mois, nous nous sommes rendus qu'il y a notamment une étude qui bloquait la commande de dispositifs de climatisation. C'est notamment l'étude ou le design, parce qu'il fallait à nos maisons qui vont livrer ces dispositifs, il fallait des informations relatives à combien de périphériques est-ce qu'on doit installer, où est-ce que nous devons les installer, quels sont leurs calibres et j'en passe. Et heureusement, ces études sont déjà à commanditer, nous sommes déjà en train d'accélérer l'obtention de ces données-là pour que d'ici 2 à 3 semaines, ces données soient disponibles pour que maintenant on puisse faire la commande du dispositif de climatisation qui va rejoindre l'ensemble des autres commandes parce que nous voulons faire une commande unique pour rentabiliser le timing parce que comme vous le voyez, le chantier avait duré longtemps. Et donc c'est ça, mais je me dirais quand même extrêmement satisfait des avancées
des travaux, compte tenu du volume des travaux à faire, mais aussi et surtout compte tenu de toutes ces dispositions qui n'avaient pas été pensées initialement. Mais qui, heureusement, nous avons essayé d'ajouter des correctifs irrelatifs. Par contre, je ne passerai pas sous silence les aspects qui ne sont pas à notre maîtrise, et c'est notamment le transport, parce que vous, comme vous le savez, le transport peut être soumis à multiples aléas, mais nous avons la confiance que Dieu aidant, et tout va être comme nous le prévoyons. Et donc, grosso modo, tout ce qui est aménagement extérieur, nous sommes en cours et en cours de finalisation. Mais, au niveau de l'immeuble, de la salle en soi, tout ce qui concerne les aménagements extérieurs sont en phase de finalisation. Vous avez vu qu'on est en train de faire le dernier tour pour mettre en place la dernière couche de peinture. Et ça sera fini avec la peinture bientôt. Et maintenant, nous sommes en train de penser pour accélérer l'obtention ou l'acquisition de toutes ces commandes qui concernent les dispositifs à l'intérieur. Mais là aussi, vous voyez que nous sommes fort avancés parce que tout ce qui est câblage est en train d'être mis en place. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, mais je me sens relativement, comment dirais-je, rassuré. Et le message qui va dans le sens de rassurer la population qui souvent est mal informée et sous-informée par des gens qui sont soit mal intentionnés ou soit qui ignorent ou qui ne savent pas ce qui est en train de se faire, c'est que l'équipe de l'Oboa et ses partenaires, nous maîtrisons la situation, nous maîtrisons toutes les étapes qui sont à venir et tout est en place. Nous sommes en train d'implémenter, de simplement exécuter le plan pour aboutir à la finalisation de cette salle de conférence très bientôt. En termes de chiffres, quel est le taux d'exécution de ces travaux? Ce sera un peu difficile de dire parce que vous voyez qu'il y a certains aspects qui sont là, mais moi, si j'essaie d'évaluer, je dirais que nous sommes en tout cas au-delà de 80%. Si je me réfère non pas au budget, mais si je me réfère au niveau des travaux à exécuter. Et donc, je voudrais rassurer la population encore une fois à ce niveau-là, parce que même si je dis que nous sommes au-delà de 80%, je dois dire que la première phase qui concerne depuis le début du chantier jusqu'à plus de 80%, là où on en est maintenant, je pense que les 20% à parcourir peuvent être parcourus relativement très rapidement parce que nous maîtrisons toutes les étapes de A à Z parmi les étapes à venir. Est-ce qu'on peut savoir la date pour cette année? Souvent, j'ai tendance à éviter de dire la date butoir, surtout que notamment le transport, ça ne dépend pas de nous. Mais, ou bien si nous avons des problèmes particuliers par rapport aux commandes, mais sinon, si je regarde le travail qui est le nôtre, comme je vous l'ai dit, on peut additionner. Il y a la dernière étude qui concerne la climatisation qui peut prendre entre 2 et 3 semaines. Et puis nous pouvons compter entre 2 à 3 semaines pour pouvoir terminer les commandes et embarquer les produits. Et à cela, nous pouvons ajouter entre 1 mois et demi et 2 mois pour le transport. Et je peux ajouter le temps pour l'installation de tous ces équipements-là qui, comme je vous l'ai dit, ne peut pas excéder 2 mois. Et donc, vous pouvez essayer d'additionner. Et donc, on peut se dire que d'ici à mi-août, il est possible que nous ayons le chantier terminé. Mais nous espérons que si nos partenaires, si tout se passe bien, s'il n'y a pas des aléas imprévus, de toute façon, il y a moyen que nous pouvons, de toute façon, diminuer ce timing ou bien majorer. Mais en tout cas, de toute façon, ça ne sera pas des calculs qui vont excéder et ça sera des estimations qui vont tourner autour de ces dates.